bakunzi bimbonesha kure no Contest Live TV ndabaramukije nongera ndabaha gakeye bivanye na muherereye kuri no munsi wa gatanu no munsi twama tubashikiriza kiganiro Gospel News ariyo Genius twama tubaha indirimbo zitanu ziba ziri kumwanya no munsi tukaba dufise indirimbo zitanu ziri kumwanya nyene mukaba mugomba mushikirize na jewe igira neza dongera. Indirimbo ya mbere tugomba kubashikiriza ni indirimbo y'umuririmbyi yitwa Gentine Sigaro wo mu kibanyi c'u Rwanda, akaba ari indirimbo nshasha yitwa iyo mbimenya. Reka wewe ukora dukurikirana ino ndirimbo igire cigufashije ugubwe neza muri ino ndirimbo, reka tuyikurikirane. Iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba naratinye, iyo mbimenya simba nararize, iyo mbimenya simba nararize. Mfasha menye ko mpora ndinzwe iteka, uzi ibindusha n'ibindemerera, urabanza ukabisuzuma neza. Iyo menya ko biba ari ibipimo, iyo menya ko bibara amasomo, iyo mbimenya simba nari
yitwa Saha Nibidi, akaba muri no misi akora ibintu vraiment novuga ati akora ibintu bikora inka, akaba indirimbo yiwe yitwa Fise Amahoro. Reka wewe ukura dukurikirana wumva muri wewe atabyizigiro, wumva wadendebukiwe muri wewe, ino ndirimbo ukura yikurikirana, reka wumve usubijwe imbaraga n'ahandi amahoro uzoyaronka, amahoro ari muri Kristo Yesu. Reka na wewe ukura yumviriza ikugubwe neza. Tegereje urukundo rwawe manarura magice, iyo nitegereje urukundo rwawe manarura magice, uwakoze ibikomeye benshi bananiwe, wasize vyose kubwanje, narahariwe ubundi samuragwa mu bwami bwiwe, ubwo n'ubuntu nagiriwe, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro mu mutima, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro mu mutima. Waje mu munezero aho nari mbabaye, waje umanagura amarira, unyuzuza amahoro, maze usukamwo indirimbo nshya, kandi unyuzuza ubwiza, narahariwe ubundi samuragwa mu bwami bwiwe, ubwo n'ubuntu nagiriwe, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro mu mutima, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro mu mutima. Impamvu ituma ndirimba, impamvu ituma nirata, ndashima umwami ko yankijije, arico yankoreye ku musaraba. Impamvu ituma nshima, impamvu ituma mvuga, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro, ubu mfise amahoro mu mutima. Amahoro, amahoro,
indirimbo igira gatatu ikaba ari indirimbo y'umugwi wa SMS yitwa My Redeemer, akaba na nyene ari indirimbo shasha. Reka muko muradukurikirana mwumve na nyene mugubwe neza. Sons of the morning star. Nilitembea mahali kote, sikuona wakufanana nawe, baba wa yatima, wana wa wajane, kimbilio letu na God, you are amazing, you're so great, there is no one like you, kimbilio letu inside the weight, nani aliye kama wewe, hakuna mwingine. Sijui nikufananishe na nani, you are my redeemer. Umenikomboa kwa damu ya samani, na ndo maana naimba redeemer. Hakuna mwingine. Kera n'abantu twari turimwo, ariko kubwawe redeemer turabana mu rugo, hamwe n'icaca cuwe waradupfiriye, kandi imisi yose kupa you still love my God, now I am my God, I thank you, and my King, hakuna mwingine wakufanana nawe, you are my Savior, and my King, hakuna mwingine wakufanana nawe, you are my Savior, and my King, hakuna mwingine wakufanana nawe. Sijui nikufananishe na nani, sijui nikufananishe na nani, hakuna mwingine. Uruwa mbere, hakuna mwingine. Mauro yanje munezero wange, hakuna mwingine. Kweli namba moja, kweli namba moja, nani mwingine? Sijui nikufananishe na nani, Baba God, you are my redeemer. Baba God, umenikomboa kwa damu ya samani, Baba God, you are my redeemer. Baba God, sijui nikufananishe na nani, Baba God, you are my redeemer. Baba God, umenikomboa kwa damu ya samani, Baba God, you are my redeemer. Baba God, hakuna mwingine. Indirimbo igira kane ni indirimbo yitwa Fashe Umwanya y'abaririmbyi n'umugwi witwa True Promises Ministry, ikaba ari indirimbo nayo nyene iri ku mwanya, ikaba ari indirimbo nziza cyane. Reka wowe twumviriza wumve Fashe umwanya mwiza wo kumva muri wewe woha icubahiro Imana, kwiyumvisha yakoze ku musaraba, reka nayo nyene ikugubwe neza.
umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu yakoreye igorogota yahakoreye umurimo mwiza wo kuducungura none ubu turabana twavuye mu mise y'amaraso yiwe none ubu turabana mu bwami bw'Imana Data. Fashe umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye igorogota yahakoreye umurimo mwiza umurimo mwiza wo kuducungura turabana be twavuye mu mise y'amaraso yiwe turabana ubwami bw'Imana Data. Fashe umwanya mwiza wo kuvuga imirimo tekereza ku y'umwami wacu Yesu yakoreye igorogota yahakoreye umurimo mwiza umurimo mwiza wo kuducungura twavuye mu mise y'amaraso yiwe none ubu turabana ubwami bw'Imana tekereza ahantu Imana yagukuye y'amaraso y'umwami Imana Haleluya. wari uwo gupfa ariko ubububu waba agaciro umwana w'Imana. twongere tubisubiremo twavuye mu mise yego y'amaraso ya Yesu ntabwo ari amaraso y'umwana w'umuntu niyo mpamvu uri uw'agaciro. twavuye mu mise Twavuye mu mise y'amaraso yiwe y'amaraso yiwe ubu turabana ubwami bw'Imana Data. Twavuye mu mise
ikarubare tuzahora turirimba indirimbo y'ikarubare tuzahora turirimba indirimbo ikarubare tuzahora turirimba indirimbo y'ikarubare tuzahora turirimba indirimbo y'ikarubare tuzahora turirimba indirimbo y'ikarubare tuzahora turirimba indirimbo mu kurangiza indirimbo ya nyuma ari ya gatanu ni indirimbo y'umuririmbyi wo mu Rwanda yitwa Ishimwe yaririmbwe na Serge. Iyo ndirimbo reka wumve muri wewe uhashima Imana, wumve muri wewe nawe nyene umva unezerewe, reka nawe nyene ikugwe neza. hari impamvu
kubashimira mwebwe mwese mwashoboye kuraba inombonesha kure yacu ariyo yanyu Nori Pantes na Eva TV. Mvuga ngo mugubwe neza kuri no munsi, Imana ibane namwe, muhezagirwe mu byanyu no mu banyu, naho utaha mu kindi kiganiro gikurikira mwahezagiwe cyane.